Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Chipped on beat. King Sabi mumaze gukorana hits nyinshi, tubwire n'umuntu aba ameze gute iyo muri kumwe muri studio akara recording? Chambere ari cool, ari humble, ikindi kinafisa amahirwe menshi. Aguma gutamwo utuntu nyene menshi. Ikindi kinarahindagurika. So umuntu wawe ndushobora bazona bica ubu. So reka tuyage gato ku ndirimbo Kirisese, indirimbo idasanzwe, indirimbo yatumye tumumenya umuririmvisha Mpuru Makenzo kuva mu gihugu ca South Africa. Mbere indirimbo ifise uburemere budasanzwe kandi bwisangije cyane. Tubwire irya ndirimbo yakozwe nande kugira yose itunganywe neza turi nk'ikintu kiremereye cyane. Nakubali. Sweet muramaze guhura na Big Fizzo? Cyane. N'imbere yuko impura na Sat kenshi nahora na Fizzo kubera niwe bari basanzwe bakorana na Koli. Niwe twaguma tubonana kenshi. Okay. Wow, ni vyiza. Okay, ariko hibonekeza guterana amajambo hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi hagati ya boss wawe Sadbi n'abaririmbyi nka Big Fizzo hamwe na DJ Fernando. Wewe nk'umuntu wa hafi wa Sadbi ubihiye nsiguraga brother. Hello to everybody, mambo vipi bakunzi ba Yaga Tech TV. Mrameze fresh nizere ko mumeze neza ku mpande zose zisi. As you know, call me, my name is Alvin Gucci aka Janjalao Sharpshooter, the morning star all the way from Burundi, Bujumbura, like nobody can do that behind camera. Niga kagaga OG. Bakunzi ba Yaga Tech TV, ibi mfise mu maboko murabibona. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi twovuga yuko tuje gukora ikintu ata muntu numwe wo kwigera ubona akiyumvira atari twebwe badasinzira. Tuba turi ku mwanya kugira tubahe inkuru nyinshi zitandukanye. Ngo bimeze gute rero? Uyu munsi twahawe iteka ridasanzwe, aho nshimye kujya kwataka umwe mu ba producer, aba producer bakaze hano mu gisagara cyacu ciza cya Bujumbura hano mu Burundi. Producer wa King Satubi, King Saturama Bafle, King Satellite niwe tuje kuraba ngo bimeze gute. Tufise amakuru menshi tukeneye kumenya. Street beat on the beat aduha amakuru menshi atandukanye nk'abadasinzira tuba turi ku mwanya kugira tubahe exclusive. Tufise byinshi tumubaza producer wacu aduhe n'umuco kuri byinshi tutazi. Indirimbo Kirisese yakozwe gute? Indirimbo Fagiola Chuma yakozwe gute? Street beat niwe yayikoze paka ndani. Kaka na maoro meze fresh, uko fresh sasa, meze neza. Kume ngugize ubwoba utubonye. Je nitwa Alvin Gucci, umudasinzira. Uyu ari nyuma ya kamera bamwita Kagaga OG. Jebonje kurondera ni street beats on the beat. Sinzi ko mu burenganzira ukananyereka ahantu. Abadasinzira tuba turi ku mwanya. Ubwami bwa Empire Africa. Sasa kuri umuryango fresh bakoze sana. Kaje ndamugura aka kantu namuzaniye. Iyi ni gato wazi ko asanzwe afise umunsi mukuru w'amavuko. Akana kavuse bisaba yuko tumukorera surprise nka Yaga Tech TV. Ni upupu
ni upupu, ni upupu. Ni upupu nk'abantu batigera basinzira. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Chip it on beat. Ni upupu, ni upupu, ni upupu, ni upupu, noma sana. My bro. Enjoy, it's your day. Enjoy, furahia maisha. Ambara kwanza ukaboro kugira turabe ko twoyaga tu enjoy tukule keki. Enjoy tukule keki tu enjoy. Nkayaga Tech TV tuba turi ku mwanya kugira tubahe ibintu biryoshe, ibintu birenze, ibintu upupu. Baba. Freshi. Akitu katabu mzee. Bisawa yuko producer chetu kikali. Upupu. Wape vitu mzee. Aski surprise atamunara ingi. Oya, bisawa kuyumvira, bisawa. Bisawa kuyumvira mzee. Bisawa kuyumvira ibintu by'amateka. Ibintu biba bimeze neza, tucangiye tukule keki. Biri biwaza. Turiyumvira mzee. Turiyumvira kugira ibintu bibe by'amateka kuko twinje no mu bwami bwa Empire Avenue bebara amateka ibari n'iteka ridasanzwe mzee. Papa, nabidi tukate keki. Nabidi nikupigie na beat hapo. Nabidi tukate keki tu enjoy tule keki. Ahano hantu mubona muri kino kibanza turimo murabona yuko kwanza n'ama materiel ari ipanze. Kila kitu kiko fresh. Tunamshukuru Mungu ni upupu, yani ibintu biba biri ku rwego, ibintu biba biri ku rwego. Aha niho hakorewe Fagiola Chuma, aha niho hakorewe Ijya Nyuma, aha niho hakorewe Fake Friend, aha niho hakorewe Tuguma, aha niho hakorewe indirimbo twovuga yuko iri kirajugumiza isi kirisese. Aha mubona turi muri aka kanya byose byakorewe ngaha exclusive ikomeye cyane tuza kwironka uno munsi turi kumwe na Franklin Street Beat on the beat. Kata keki papa, kata keki tu enjoy tule keki. Uyumva gute bro? Ewa man, thanks sana kwa kabisa. Akakana kararenze. Agararenze. Ini yaga ibintu bishobora abantu babadada. Ushobora kubura umuntu uzi gutongoza. Yo bahuraje nakutaye gwakara yere karenze. Ewa. Pupu tule keki to enjoy. Umunsi mukuru mwiza wivuga rya ndugu yangu my brother. Producer chetu cha hatari. Mzee, kuna ijugumiza kabisa industry. Karibu. Sawa ko ndakumisha. Ndoka vida ni wewe wa manifest. Nabirenze kuko tuba turi mu kibanza. Kirenze. Kibanza nyene ubona yuko ari amateka. Aho twovuga yuko Sumungeka uko. Yongeka hapo. Kibanza twovuga yuko ari kibanza giteye igomwe sana. Uronse n'amahigwe ugatumirwa ugahabwa chance yo kuza hari aha hantu biba biri mu mateka. Enjoy, it's your day. Surprise yacu wayakiriye gute?
ndabashimiye sana Mhm. naryohewe kweli naryohewe cyane pe Kabisa. Narabonye na Jean Paul Makenzo yarakomanse kuri IG yawe agufelicita yeah. wavyakiriye gute? Ni ibintu birenze ko yabariya n'abantu bakuru warabonye na Blaza King Sat nawe yashoboye kugira Ego. na benshi bose ndabashimiye abanyifurije isabukuru nziza bose ndabashimiye Sweet, hiyongereye uwundi mwaka mu buzima bwawe ni igiki wokwishimira cyane? icyo nakwishimira ndashimira icya mbere Imana ndemye abavyeyi banje no ku ntambwe ngezeko sico kimwe naho nzeruka cyose ndabishimira Imana ariko hariho abatakuzi abakunzi b'umuziki w'u Burundi muri rusangi barifuza kukumenya juste umwidondoro wawe. amazina yanje Umwidondoro wawe. umwidondoro so nitwa Nikiza Frank Nikiza Frank niyo amazina nawe n'abavyeyi hama ry'ubusani ry'ubuproducer ninja akazira k'ubuhizi. Imana ikora ivyayo nkuko yama ibikora nguyo Street Beats akaratera intambwe idasanzwe uharuye mu bahinyanyuzi batanu bakomeye dufise hano mu Burundi eka ntiwo musiga inyuma ariko imbere yuko utaraja muri production hari ibindi woba warusanzwe gukora? Imbere yuko nanja muri production bisanzwe narakunda umuziki kuva kera before kuja muri production harabaye umudanseur muri Buja Boy ya Jile kera Mabwiza kule Paradise. Mvuye mu ivyo nzira kwiga battery mvuye mu ivyo cyane ndiga production naciye nanga production muri 2019 birumvikana ko bifisemo uburambe ukomeye cyane. How vipi? Okay, dusangize story mwagiye guhura gute na King Sat B umwami wa Buja Piano? ko twahuye na King sasa kubera je kera ahantu natanguriye kwiga production hari ahantu hari aka home studio nyene mu Cité mu grand frère yitwa Rajo Rasta natanguye kwiga mu nyuma ndavayo canja kwa Koli niwe namaze igihe yaranforma nyene umwanya munini kandi nawe ndamushimira cyane bose ndabashimira cyane muri rusange. So nikora kwa Koli nakunda nyene gufata umwanya munini two nkora utubiti kandi abantu bari banzi kiyagiye ngo banyizere. So narakora beat nkumviriza nkavuga ati iyi numvirije nakaye ifitingamo nkamurondera tukavugana yumva bikunze cyangwa bidakunze byose narabandanya tusi nacika intege muri make uko twahura n'abasani bari basanzwe baza kwa Koli akampresenta avuga ati uyu ni umupeti wanjye ndiko ndaforma ibintu nk'ivyo hanyuma maze ndabarondera. So uwo munsi rero nariko ndakora akabeat akaide ndavuga ati ako kuntu baga sound kagira Kinga kaguyemo ko yoga fittingamo niko mpita ndamwandikira wandikira King arondera namba yiwe ndamwandikira ambwira ati nitwa naka sanzwe mwera ino kwa Koli mu Cibitoke nahise akabeat nshaka kumvisha umugashimye tukagakorerako naragira n'Imana barananyishura wallahi barananyishura nahise agachance so aranyishura ambwira ati ni fresh urungika twumviriza. So mpita ndayimurungikira ntiyahise yishura direct nawe ati afashe umwanya kidogo araheze nka 45 minutes uko canke 30 minutes yana yasuye kunyishura arungika audio yose yaririmbye kuri irya beats wamurungikiye. Wow, it's amazing. umva ni boro ya danje boro ya danje telefone akambwira mudogo wangu korera ambye no kwa Koli ambye ifanya boro kayo nimba sasa aravugana na Koli mu nyuma kana chemba na Koli
atashe arambaza ati bifanya nyimbo gani Sadbi, ndabimwumvisha mbwira ati bifanya kaboro kabya kabisa. nuko tuba turahuye. Iyo ndirimbo yobaye yarigeze Yari ndemeye. yari ndemeye. Indirimbo ya mbere natangiye gukora Bonge la wimbo ko n'abantu urabona ko baba bayakiriye neza. Street Beats izina ryawe ririko rirakura ku munsi n'ibikorwa uri kurakora bamwe mu basani baravyishimira kuko na benshi muguma mukorana. Eka baca umugani mu Kirundi nti ushigikiwe n'ingwe aravoma. Kuva kwa Koli ukaza no muri Empire Avenue wavyakiriye gute? navyakiriye neza. Twese ni umuryango umwe. Byaragushimishije cyane. cyane. Mbe washitse ukora canke wabanje kwanza kurindira barakurindiriza nubwo wakoze iyo ndirimbo ndemeye ariko vyaciye bigufata umwanya kubanza kwanza kurindira kugira ubandanye ibindi bikorwa canke wabandanyirije? Oya nashitse nkora kubera ndi kugambye nkiza yani hari hamenzu bari bwapangiye nyene mu programme yo gukora stu. So nishika niwe yaciye yambaza ati tugomba gukora aga studio ushobora gukora ibintu nk'ivyo dendaza turakora. Ariko mu ndirimbo umaze gukorera King Sadbi niye ndirimbo wakunze cyane kuruta izindi? Ndemeye niyo nkunda kandi niyo yatumye n'abantu bamenya. Yego. Ariko indirimbo za Sadbi imbere yuko zisohoka, indirimbo uba wakoze wewe imbere yuko zisohoka ubu zifitiye confidence ingana gute? Sasa navuga kubera novuga ko ata bintu byinshi ndakora. Nyene indirimbo yose isohoka uba ufise akantu ati mbega iyo baranza kuyakira. Mugabo wowe gukora wewe wayikoze urumva ko imeze neza ari bore ya danje. Ati mu bantu rero ifo kugira niyo mpamvu tuzaranashimira cyane abafana badusapotinga. Ariko iyo urakora amabeats ubona baye ingoma mimi ntakuja kuua tu nzobemezi gutegeza kuba hits. Barumva irenze umugani habura akantu nyene. King Sadbi mumaze gukorana hits nyinshi, tubwire n'umuntu aba ameze gute iyo muri kumwe muri studio akara recording? Cyambere ari cool, ari humble, ikindi kinafisa amahirwe menshi. Aguma gutamwe utuntu nyene menshi. Ikindi kinarahindagurika. So umuntu wawe ndushobora bazonabica ahubwo. Azonabica ko nasingera umutime beat yacari bintu. Wow. Okay, atandukaniye n'abandi basani umaze gukorana nabo? Atandukaniye nabo avuga gute ntibijyanye naho bwiye. Ariko rega ikintu cyambere umuntu mukora muhuza kibari ikintu cyiza. Mwese acakora ari yareze mwese muri comfortable. Kabisa. Ariko biramaze gushika akagaya igikorwa uba wakoze? Sino bigenzeho byose byo uba wakoze aremera avuga kabisa. Turicaranye tukarondera amahirwe kumanya tuguma turondera ukuntu tutatoboa yani kabisa gise mtakubalisha. Kera muri Empire Avenue twari dufise abasani bahoze muri under management ya Empire Avenue nka Benturo, Belnice eka n'abandi. Burya Street Beats birashukifuza kubona Sadbi asayiniza abandi ba artist. So ivyo navyo nzi uko byari bimenze ko yasi nari bwazi. Akamakuru nasanze amakuru mfise. Nta makuru mfise ko Benturo yoba yari muri under management. Nabibona ko jyanye mu gasinzi bya muri market navyo nzi. Nabibona ko jyanye wabibona. Ariko urashaka kubyifuza kubona Bass King asayiniza abandi mugakorana muri famille kuko nawe uri muri famille. Bishitse byose ni vyiza to. Street Beat mwimbono kazosa ya 2040 2060 wewe uriko witegura gute kubwa production yawe? Ego. So jewe ivyo manzi iminsi nkoresha ubusevye butwenjeye muri Buja Piano yawe. Ivyo nayo mazi imyaka ndiko ndiko. So mwinja myaka yose rero nayo ndiko nanguye gukora sinari nicaye nanya nako niyo mpamvu dukeneye new generation y'abapeti bashasha kadirectingana kugira tuyikuze iyi Buja Piano yacu. Dukeneye new generation n'aba basani nyene bacu bakuze.
ariko hoho mu myaka 5 iri imbere ubona isoko ry'umuziki w'u Burundi ku mudiho nka Buja Piano uzobugejeje a street beat deja muko marabibona sico kimwe na mbere ubu ramaze kumva indirimbo y'abanyamahanga kandi yigira itembera cyane nko mu mwaka w'ejo si cyane ubu kandi n'abarundi barakunda ivy'iwabo kandi si gukunda ivy'iwabo gusa nuko basigaye bumva ibintu bikaze kabisa niho hantu hari ikibazo so reka tuyage gato ku ndirimbo Kirisese indirimbo idasanzwe indirimbo yatumye tumumenya umuririmbyi Shampuru Makenzo kuva mu gihugu ca South Africa mbere indirimbo ifise uburemere budasanzwe kandi bwisangije cyane tubwire ijya ndirimbo yakozwe nande kugira yose itunganywe neza turi nk'ikintu kiremereye cyane so ijya ndirimbo yari ide nyene munara create then satara kubitamo amajambo kiba kirasohotse kijya kintu nyene ubu mbeho wari uvyiteze ko ijya ndirimbo ishobora kuzoba hit kugeza yaho ijigumiza no hanze y'u Burundi cyane bigira ukora ko utegereza kwiyumva wowe nyene ko nta muntu yongwa confidence utayihaye ariko rero icyaje gutangaza abantu benshi indirimbo Kirisese imaze kuja mu bantu ari abantu benshi batanguye gukomanta bavuga ko indirimbo boostings we nk'umwe mu bafise mu bafise icyo bakoze gikomeye kugira ijya ndirimbo Kirisese tuyumve umaze kubona izo commentaire wabanye nazo gute Chako boosting nabe nigeze numva nta nivyo nigeze mbona kabisa barabivuze abambeshe streets barabivuze aho bavuga bana nguye ngoma ngo vipi bone ko kasi sana abambeshe mugabo nta boost yigeze iba bori irarenze man ni muze muvugisha ukuri kabisa barabakomye nkwicara tu mukiga bakemera bakakubali matokeo abari sana hapo basi fiesta sana ninde mu baririmbyi juste ninde mu umuririmbyi w'umurundi wo kwifuza kubona Sadbi akoranye nawe remix ya Kirisese iyo ni idea yiwe nk'iciyumviro cyane je nka producer umva na sinoza nizoide iyo ni idea yiwe mugabo bose nyene abasani bacu bararenze bose bokora aramutse babishatse kabisa Kiriku Akili aheruka gusaba Bato Sadbi urumwe mu bantu ba hafi ba Sadbi mbe urifuza kubona bahanganye King na Kiriku biciye muri iyo nzira asaba Bato Shanzi nta n'ikintu bivugaho kinini ntiwifuza basi kubona bishitse bagahangana biciye muri iyo nzira ngo motife ni kubwiterambere ryo gukuza umuziki w'u Burundi guhangana bakabaha Bato ngo bagahangana bakaraba aya ntibashobora guhangana kubera ivyo nta vyinshi nabivuga ariko motife ngo ni kubwiterambere ryo gukuza umuziki w'u Burundi nta vyinshi nabivuga umwanya n'umwanya bivanye n'imbuga zanyu zibigaragaza neza ko indirimbo Sadbi yakoranye na Ibra umuririmbyi ava mu gihugu ca Tanzania ishobora kuja habona twarakubonye nk'umwe mu bahinyanyuzi wagaragaye uri kurakora iyo ndirimbo Benigiki abakunzi b'umuziki ndundi batazi kubw'iyo ndirimbo shasha ya Sadbi na Ibra igiye gusohoka vuba imiriro ico navuga imiriro bitega imiriro imiriro ni bonge la ngoma nakubali Sweet muramaze guhura na Big Fizzo cyane n'imbere yuko impura na Sat kenshi nahora na Fizzo kubera niwe bari basanzwe bakorana na Koli niwe twaguma tubonana kenshi wow ni vyiza ariko hibonekeza guterana amajambo hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi hagati ya boss wawe Sadbi n'abaririmbyi nka Big Fizzo hamwe na DJ Fernando wewe nk'umuntu wa hafi wa Sadbi ubihiye nsiguraga brother nakubejije navyo nabona navyo ndigira mbona kurikirana imbuga
Oya. biriko biravugwa ntabwo ubibona cyangwa Ndakurikiranye imbuga mugivyo sindabibona vyabaye ryane. navyo bigeze ubona Sindabibona. abakozi ba Yagatech TV bivuze gukomanda. Oya ntabeshe kuri ivyo sindabibona. Karaje mpamara umwanya ndiko ndiga umva sindi cane kw'ivyo bintu vyuko muga nk'ubu wewe wimbwiye ndaza guca ngenda ndabirayo ivyari kabisa biriko biravugwa nimba ari ukuri canke ari ego canke oya. Big Fizzo ari mu baririmbyi wamye wifuza ko ukorera indirimbo cane. ni ego canke oya? Yego Sad B vyokunda ko azana Beat Awards mu Burundi cane. Yego wogurisha Instagram yawe kuri 2 million amafaranga y'amarundi? Instagram yanje ico naco nishuye. Ego canke oya? Aya ico nanyishuye gifise. Urukundo n'amafaranga birajana? Urukundo n'amafaranga ntavyo nzi kubera je sinkunda. Ego canke oya? Sinkundana nanyishuye gifise umva atanyishuye gifise ca ndakijustifie na Esrit nuri mu rukundo uri single? Ndi mu rukundo n'umuziki numva kabisa. Esrit kugira turangize kino kiganiro aho hafi muri Tanzania bariko barakora ibishoboka vyose kugira umuziki wa singeli ube ari umuziki wamenyekanisha ku mugabane w'isi nk'umuziki w'akaranga vy'ico gihugu. Mbe wewe nk'umuhinyanyuzi ukomeye ukomoka mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ukora hits back to back, ubu uri gukora iki nawe kugira umuziki w'u Burundi ufatishe turonke identité yacu? Twarabitanguye deja guhera kuri Je vais bien. Giye kuri Je vais bien kumviriza indirimbo neza muri intro harimo sound y'umuduri, harimo n'akantu kakavoko k'ikirundi sinzi ko wakumvise abazungu mukuza ivyo byose nibiremye buja piano si vy'ubu ni twabitanga kuva kera. Ugiye kuyifagira cuma igitangwa harimo aga sound kinunzenye ka frite umva ni ibintu twatangiye kuva mbere muga tuko tugenda turameliora twitegeye yuko tuzobandanya tunavyumva cane kabisa. Mbe aba upcoming bakizamuka ni igiki wobizeza? aba upcoming bakizamuka ni igiki wobizeza nka producer mkali ukora hits back to back hits kuri hits? Nugukora cane nta birenze, nugukora cane no gusenga ibindi byose biragenda neza kabisa. Reka tugushimire cyane my bro. Arakoze cyane nawe. Asante sana. Fiesta sana.